Ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru atekekanye ikirere cyo kuri wa kabiri igenekerezo rya ndwi ndamukiza mu mwaka wa 2026. Mu gatondo hitezwe ikirere cyakamwo izuba hacemo n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba ahandi ni Imwaro mu ntara ya Gitega abipimo by'ubushuhe bizoba biri kuri °C12. Ku muhingamo hitezwe imvura hacemo n'ibihe by'izuba nka hose mu gihugu cacu uretse Imwaro, Igitega ni Karusi mu ntara ya Gitega hitezwe izuba hacemo n'ibicu bike bike. Ahazoranga ubushuhe gusumba ahandi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura abipimo by'ubushuhe bizoba biri kuri °C30. Ejo mu gatondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:03 rirenge ku mugoroba igihe cy'isaha 12:06. Amakuru ategekanye ikirere cyo kuri wa kabiri ni ngaha agarukiye mwayateguriwe n'ikigo Ijebu Belize Ngendakumana nije nabashikirije mwakoze kuyakurikira.